muri gahanye mwaratumye ko nk'abamenyesha amakuru mwatumye ko na Salivant sanzwe muri ko muranabibona haba kuri no basha Salivant haba muri twebwe haba CEO wa Salivant ariwe Paula Bizimana no musi rero murazi ko Salivant ihari kugira ni agence événementielle y'organiser ibiteramo tubahamagaye kandi kugira tubabwire ibiteguye uyu mwaka w'2021 mwaragiye mubona byinshi mu myaka igiye irahera ariko twaravuze tuti si bimeze gutya 2021 reka tugire icyo dukoze dukorere abarundi bose dukorere abakunzi b'umuziki haba umuziki ndundi canke la musique internationale. Et voilà, turaza hano kugira tubabwire bitunganijwe muri rino ci aho numvise yuko hari igiteramo bigera kuri 2 kimwe c'itariki 17 ukwezi kw'indwi eka n'ikindi c'itariki 14 ukwezi k'umunani aho Cristal musanzwe mumenyereye ubutambiro buzobubika imyaka 8 buriko burakorera kuri Sol Borode. Voilà, n'ibindi bigiye bitandukanye muraza kumenya byinshi si ibyo ariko ni DJ Paula n'umunsi ariko aragerageza kugira icyo akoze uko ashoboye kugira ngo mubona asohora indirimbo zigiye zitandukanye mwarabonye indirimbo Doda mwarabonye Doucement mwarabonye Bumbo ya Tipulaire Batman ici mwarabonye Vanya Ice mwarabonye Bail na Aha Flow n'izindi eka si izo gusa hari n'izindi zikiri navuga ngo muri studio uzoza murabona havyatsi jewe na DJ Paula nzogira uko ushoboye kugira uno musi umuziki ndundi utera imbere. Ni muri iryo shingiro rero rya bwa bumwe rwa rukundo twavuze tuti reka tubandanye dukora ibikorwa nka Salivant mutwumva mu muziki ndundi mutwumva mu biteramo bitandukanye mutwumva mu masoire atandukanye ya hari reka n'ibindi bigiye bitandukanye. Ukajya gato rero turaha ijambo DJ Paula CEO ababwire byinshi bitunganijwe reka muraza no kuronka akanya aho mubaza ibibazo bigiye bitandukanye hari amamedia twaciyemo hari imenyesha amakuru twagiranye navyo abagiye batubazira biriya ma-interview hari peut-être abatari bwashikirwe canke abavyumva ku matwi niko kanya rero ikibazo mufise mu kibaze ari ngaho kugira bishure eko karibu cyane urakoze. Mwiriwe ntanguye ndabasaba ikigongo barabona ko twatevye twabatebeje cyane rwose ndazikoresha muri mwe mufise n'indi mirimo hanyuma ikindi naco nshaka ndabashimire kubona mwashoboye kwitaba mukaza twabakamo muratwitaba muraza kugira ngo mushobore kumviriza ivyo tubashikiriza. Tutarangire rero dufise événement zimaze kuba sur à 200% n'izibiri hariho iya mbere izoba itariki 17 le 17 juillet ikazobera kuri Entente. Iyo nayo ku basanzwe badukurikira ndibaza yuko mwari mumaze kubona ko iyo tuzanye umu artiste avuye hanze kenshi tuzita amasohoro twita teme yayo ni Celebrity Night. Tuca turavuga tuti ika uyu mwaka tugire Celebrity Night mugabo y'abaririmbyi b'abarundi gusa niho twaciye dufata turongera muri Celebrity Night tuyita Celebrity Night 257 cyangwa 257. Aho naho twiyumviriye plus iyi nouvelle génération natwe benshi bahanye gukurikirana umuziki wacu cyane. Nouvelle génération n'abana bagezweho uno munsi twavuga ba Wiz Design twavuga ba Ole ba Mona liste ni ndende cyane bose bajya bajene ndashaka yuko tubaha ikibanza gikwiye kuko murakurikira ibiganiro byanyu byinshi icyo kibazo cyaba kigaruka ni iki umuntu yokora kugira ngo umuziki ndundi ushobore gushika kure igiki umuntu igiki uko turakora gukora ibibazo nyito cyane byinshi cyane rwose turavuga tuti kubera iki tutobafasha muri iyo sense. Muramaze kubona ibikorwa bya Cristal Event abantu benshi barabizamo barabyitabira cyane turavuga tuti
kubera iki tutocisha mu biteramo bya Crystal Event kugira ngo bajye abana dushobore kubateza imbere. Niho twaje tuvuga tuti iki kintu Crystal Event naho uko ariko nabiranisha muri yanenera cyane rwose muri Crystal Event ubona yuko abantu bose baca bakurikirana cyangwa bazoca bagira gute cyangwa ni iki kintu cyo gukora twenyine turakeneye participation ya mwese kila murundi wese yumva ari fier kuba umurundi yuko iki kintu yokurikirana akagipartaja akakizamo akagira promotion parce que nkuko turavuga si promotion ya Crystal Event gusa ni promotion y'umuziki ndundi ni promotion y'abandi abajene turabona bariko barakora cyane gose benshi baracari ku mashure benshi nta buryo bafise yo kurungika kujya abandi barabagira kurungika amalink ku ma WhatsApp ariyo abatadafise n'amamoyen yo gukora amavideo mugabo cyatuga turamutse tugize uko onye ntituzobura n'amasosiyete y'abantu tuzoba twatumiye bazoga bati uyu mwana tubona arabishoboye ugasanga ko muri bajya bajene ariyo n'abatagira n'abamanager ugasanga hariho uzova yakavuga ati uyu mwana ndashaka ndamufashe ni plus muri iyo ntumbero hanyuma ndibaza ko ari ikibazo peut-être mari kuza kumbaza après mubaza muti none ko ushatse kugira juste iyo nouvelle génération bajya bandi bakera nabo narabasabye ko twokorana bazi baparene icyo gikorwa nta fizo twamaze kuvugana harese kuvugana n'abandi nk'abasabi bajya bose tuzi yuko ari amanejambe ngahanye muri iki gihugu ndashaka yuko basutena icyo gikorwa ndabasaba namwebwe mufise amamedia kila muntu wese yuko yosutena icyo gikorwa turiko turategura iyi concert d'office izoba le 14 z'uku munani naho nyine azoba samedi navyo bizobera kuri Entente le Crystal boîte de nuit izobe kwija imyaka umunani hariho benshi nabonye ngaha muri mwebwe baje kudusutena l'année passée turabagira aho twari dukwije imyaka indwi ubu naho ku banywanyi ba Crystal ntidushobora kubibagira kandi twavuze tuti ifu yuko tugira kindi kintu kinini kurusha icyo twagize l'année passée aho naho naciye niyumvira umuririmbyi yitwa Jose Chameleone abantu benshi bari bakumbuye bari babibwira ko bamukumbuye amaze imyaka indwi je pense wa 2014 ataraza mu Burundi manager we yaramaze iminsi anyandikira presque umwaka kuva Shiba avuye mu Burundi ko Shiba ashitse mu Uganda yashitse agira conference de presse arabagira ingene bamutwamwakiriye neza ingene abarundi ari public nziza cyane rwose abamanager benshi b'abamizisiye benshi bo mu Uganda baca baranyandikira benshi barampamagaye bambwira yuko bambaza ko twokora muri abo rero Paul nahisemo gukorana na Jose Chameleone ko ndazi yuko benshi bakumbuye ko n'umuntu kuri iyi terrain amaze kwishika ko Uburundi arabuzi arabumenyereye kandi aririmba no mu Giswahili benshi gahonye baragitahura puisque kabandi babarimba mu Kigango hanyuma evenement ya gatatu mubashoboye mwabonye abantu basohotse ngahananye iyindi ide equipe ya Crystal Event yagize yo kugira compétition sportive interbancaire et assurance donc ni compétition dushatse kugira nta na rimwe rigera ibagana mu Burundi azoba ari ubwa mbere bibaye bajya mwabonye twariko turabaproposa si ukuvuga yuko twamaze kuvugana nabo cyangwa ngo hari contrat twasinye nabo twabashikirije icyo dushaka gukorana nabo kandi babishimye nibaza ko ngaho bonye tuzobamenyesha mu nyuma kubyo twashyize ko n'amatariki tuzobikorerako itariki 10 z'ukwezi kw'indwi ariyo twitiriye Celebrity Night 257 eka nababwiye itariki 10 z'ukwezi k'umunani ariho abashiriwo bakunze kwita muganga Dr. Jose Chameleone zo bashyize mu gihugu cy'u Burundi mvume ngo umunsi twokifokaliza cyane kuri ayo ma evenement abiri kuko urumva iyo yindi ni twababwiye ati ni projet ni ide y'uzozuramenyesha ukuntu bizorinda birakurikirana hari ufite rero ikibazo konaela nanje ndiga ari cyo shoboye kubishura
ndabizi ko muvuze byinshi mubaza haba kuri Celebrity Night 257 canke kuri iyo événement yindi ya Dr. Joseph Chameleone. Exactement. Twahise pari before. Bivanye n'uburyo tuzoba twaronse. Zofuma basigabanya ndabagabanya muri bajya bajene. Ko ubu ni umwe tweze kuri 15. Zofuma ndabashika basi kuri 8 canke 10 kugira ngo bashobore kuronka basi umushahara uboneka. Ukwiye uri gufata ko basaza babegereye ugasanga agiye wampaye déplacement ya 150 000 or video yonyine yarishe amamiliyoni promotion asanzwe bakora. Donc il faut pas yuko ko ico kintu nico kwerekana akazi gakora ko tubashimiye ku kazi bakora n'abantu bose bashobore kumenya ko bakora akazi gakomeye. Sasa kugira ngo dushobore gufata ko tubakigize nkuko abandi basanzwe babigira. Sambo yashaka la kwishure kuri Chameleone n'umuntu yaramaze kuza muri boîte wanje kabiri abanzi yuko tugize anniversaire ya Rockstar, donc umva iyo ni shwa ya mbere. Iyi ya kabiri tuzo turi muri vacances. Muri izi vacances murazi neza ko Barundi benshi cyane bose benshi cyane bazoza heruka hanze nibaswa kandi bazosigara ivyo bonyere byo mu vyatanga. Muri abo bantu rero bagiye benshi umuziki wabagumyemo ico gihe nyene wavuze Chameleone akigezweho agifisa amahiti menshi, nibo ubu unye barakuze abandi nabo abasigaye n'abasigaye bakuze bamwumviriza. Nibaza ko izo generation zose ndashaka ko tuzimelange bose bashobore guparticipa kuri ico kintu. Wavuze ngo kuvyerekeye ngo nzenya ngo kashe yiyo canke ibiki ivyo ntabyo twigeze turabako kuko kuri shwa yaciye aba uwa mbere malgré hari ikintu bavuze ati muri East Africa hariyo abaririmbyi benshi bariko baraduga canke ibiki. Chameleone niwe yaciye aba shwa ya mbere ko turavye nk'imiziki nk'amahit Chameleone afise nkaca ndaba nabo bashasha wowe uri kuravuga ko benshi turabazi. Antwa no kuri show nibaza ko 2014 benshi baramubonye Chameleone. Antwa kuri spectacle kuri ukado ushaka guhereza abanywanyi ba Rockstar Night Club nibaza yuko ni muri plus muri iyo ntumbero azoresha abantu. Murakoze.